ndakubona uratesa uraberewe Rowi Mars wayiteguye neza cyane twambaye ibitenge ego urakoze mwamaze kwambara ibitenge mwamaze kubitegura ego uwo munsi mukuru wa Rowi Mars ku ruhande rw'iwawe wawakiriye gute neza cyane n'umunsi mukuru uha agateka abakenyezi bagasubira kandi kumva ko bafite ijambo kumva mu bisata byose yuko baseruka umva ndaryohewe kwanza kubona natumiwe no kuri World Beach kwanza agiye gusigura Nagusabye prema yangane basi araritse oya mugiye hese wimva gute nimva neza gusa umugabo agukunda umusazi ngo sukumukunda gusa n'umusazi nakaye kajambo mubwira mu kumushimira ku bikorwa bidasanzwe agukoreye ubandi bakenyezi bose nabonye ngaha niteka ridasanzwe ateye yahangayitse kurondera yaguhizimira byose arayimara arondera wewe vraiment yakunda cyane nakaye kajambo ndamushimiye kuko igoro yakoze Imana sibose no sinzi Imana imuhezagire imukomeze umuhe kuramba kandi agumane uwo mutima Tugushimiye cyane nawe wabyumvisemo gute kutegura sipite numva njyewe sana urumva navyiyumviriye ndabona ati uno munsi ni Rowi Mars n'umunsi mukuru w'abakenyezi
reka ngira kigoro vraiment ndamere ko ndamukunda ndamere ko ndamushigikiye ego vraiment numva nyobewe sana. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred umunsi rero n'umunsi mukuru wa Wimars aho twagendeye aba mama bari kuryoherwa kuri World the Beach n'aba mama bameze neza baryohewe cyane baraza kutuganira ingene n'umunsi mukuru wabakiriye ariko entreta imbere ko nza kuganira nabo nagoma mbanze nipfuriza umunsi mukuru aba mama bose ubabere umunsi mukuru mwiza aho ari umunsi mwaronka novuga gute ijambo canke ubwigenge niwo munsi wahariwe agateka kanyu rero ndabifurije ubabere umunsi mukuru mwiza turaza kuganira nabo batubwira ingene bawakiriye batubwira ingene baza kuwihimbaza ibyo bateguye gukora ndetse n'ingene baza kubyitwaramwo turaza kuganira nabo. Jenito Gloria ndayizamba. Gloria ndayizamba uri umukenyezi? Egome. Uno musi mukuru wa Wimars wakira gute? Ndawakira nakanyamuneza cyane kuko biboneka ko no mukenyezi yitaweho mu migenzo mu mibano ahaherereye hose ubona ko afise agaciro afise nico yunganira mu muryango. Ku ruhande rw'iwawe umunsi mukuru urashitse ni na vendredi ni muri weekend ni keke ndo special ukora utahora ukora mu guhimbaza no musi mukuru. Mu guhimbaza umunsi mukuru no kuvuga ngo umuntu araheza akaraba ahaherereye akaraba nk'umukenyezi kumbure ataka huzu yashoboye kuronka uyo munsi atagafana yashoboye kwigurira akagira ako yiyungwe n'icamuhaye kugira ngo nawe uyu munsi yishime yumve ko nawe afise agaciro kandi hari no guhimiriza nk'abana b'abakobwa kugira ngo bagire ikintu cyo kwiyumvira kwiteza imbere uyu munsi yumve ko afise icyo ashoboye ukamwongereza ivyiyumviro mu kumuterera kugira ngo nawe yumve yuko apere kuba umukenyezi ashobora kugira ico yimariye mu buzima avuga ko ashoboye. Uyu munsi ko ari umunsi mukuru tukaba tuzi ko umukenyezi asanzwe afise ibikorwa arangura mu muryango arangura muhira ku bana canke kumufasha wiwe ugasanga ari ibikorwa vya misi yose yarabwirizwa gukora. Ku ruhande rw'iwawe uvuga ati ko ari umunsi mukuru n'umufasha wanje za kubikora canke ubikora uko wahora ubikora umwubaha kwa kundi nyene canke wewe uca uvuga ati n'umunsi mukuru ni wabiraba byose wewe ubibona gute ubufata gute witwara uko wahora witwara canke hari igihinduka ati n'ukubera umunsi mukuru urumva mbizwa kuhimbazwa umufasha nawaza gukora ivyo nahora nkora wowe ubifata gute? Inshingano ziwanje ntizigera zihinduka ngo nuko habaye uwo munsi mukuru w'abakenyezi mbandanye uko vyahora kandi mpora ngumana mwubaha nkamukomeretsa ico cubahiro ciwe nk'umushinga ntahe siwe aheza agasimbura ivyo nahora nkora mbandanya ndabikora ukuri kwami. Tugushimire cyane. Mazina yawe bakwitwa nde? Jewe ku mazina banyita Ndayizeye Beatrice. Ndayizeye Beatrice. Ego. Uri umupfasoni urubatse? Ego ndubatse. Uno musi mukuru wa Wimars umunsi mukuru wahariwe abakenyezi kw'isi yose wawakiriye gute? Uyu munsi mukuru nawakiriye neza kubera twibuka aho umukenyezi yahabwa agateka kw'isi yose akaronka akubahirizwa mu mateka yiwe. Turamenyereye iyo habaye umunsi mukuru umuntu arakora ikintu special atahora akora kuri no munsi mukuru kubgawe nigiki witeguye gukora utahora ukora kubera ari umunsi mukuru? Ikintu niteguye gukora uno munsi no kwiyumvira gufasha bajya abakenyezi bakirikandamijwe bajya abakenyezi hariho abakenyezi bagikandamijwe abafasha babo usanga babakandamiza
bataramenya neza yuko umukenyezi ubuye ari kiremwa nk'abandi yarose amateka mukingira donc nukugerageza umuntu akabakurayo akabigisha ko bafise amateka abagenga. Ku ruhande rw'iwawe iyo umunsi mukuru ushitse hari abakenyezi bamwe usanga bawitwayemo kutariko ugasanga ibikorwa ahora akorera umuryango n'umufasha wiwe arabihinduye avuze ko bigiye gukora umufasha kubera umunsi mukuru wiwe agomba wihimbaza kuva mu gatondo gushika mu ijoro. Ku ruhande rw'iwawe abo bakenyezi babwira iki? Ni umunsi bari bakwiye guca baryoherwa canke n'umunsi bari bakwiye kwerekana ko ari abakenyezi nyabo? We ku ruhande rw'iwawe ushigikira abande? Ushigikira abaca berekana ko ari abakenyezi nyabo babishoboye canke babandi bacagenda kuryoherwa umugabo akaba ari baraba abana umugabo akaba ari baraba ibitaha umukenyezi nawe ari kuryoherwa? We ku ruhande rw'iwawe ubibona gute? Urakoze kuri ico kibazo. Je ku vy'ukuri ku ruhande rw'iwanje umukenyezi si umuntu wo kwishira hejuru ngo yerekane ngo ararusa umugabo kuri uyo munsi ngo umukenyezi n'umupfasoni ni narugo no mu kuryoherwa kwiwe agumiza mwako mw'ubwo rupfasoni. Mugabo yogenda akanezeranwa n'abandi bakenyezi mugabo akibuka yuko agumara umupfasoni agataha kare akabona ko mu nzu yasize atunganije neza abana bamerewe neza umushinga ntahe afite ibikwiye. Ego nta bintu byo kugira ngo umuntu yishire umupfasoni n'ukwerekana koko abikwiye yaronse amadroit angana nk'ay'umugabo abikwiye. Ego tugushimire cyane. Zina bakwitwa nde? Je nitwa Shimirimana Janet. Shimirimana Janet uri umukenyezi? Ego cyane ndubatse. Uwo munsi mukuru wa Wimase wawakiriye gute? Umunsi twibukaho umukenyezi yaronka agateka ku isi yose aho yaronka novuga ubwigenge. Wowe umunsi mukuru wawakiriye gute? Nawakiriye neza cyane n'umunezero mwishi aho nibuka iteka ry'umukenyezi mu rugo icamariye umuryango. Nawakiriye neza cyane naryohewe kuko niteka ku gihugu na gateka k'umuntu bibuka ico umukenyezi amaze mu rugo kandi amariye n'igihugu. Tugushimire cyane. Uno munsi mukuru urashitse uri umukenyezi wateguye kuryoherwa n'ikihe kintu special uza gukora utarubwige rukora mu guhimbaza uwo munsi mukuru? Ico nza gukora uno munsi nuko mbwira nk'umuntu wese ataza agaciro k'icari k'umukenyezi nkigisha n'abandi bana ugwaruka bagikura bazokwitegurira kuba abakenyezi mu minsi iza tukabigisha kibano tukabigisha ibikorwa byo mu rugo tukabigisha indero y'umukenyezi ibikorwa umukenyezi akora mu rugo. Tugushimire cyane. Yego ndashima. Ndakubona uratesa uraberewe. Wimase wayiteguye neza cyane. Twambaye ibitenge. Yego urakoze. Hamaze kwambara ibitenge mwamaze kubitegura? Yego. Uwo munsi mukuru wa Wimase ku ruhande rw'iwawe wawakiriye gute? Neza cyane n'umunsi mukuru uha agateka abakenyezi bagasubira kandi kumva ko bafise ijambo kumva mu bisata byose yuko baseruka. Umva ndaryohewe kwanza kubona natumiwe no kuri World Beach. Umunsi mukuru rero uravuze ko ari umunsi mukuru mwiza cyane wanaryohewe ko bagutume muri World Beach. Tukiri ngaho nyene ni gikido special uza gukora utari bwakore kubera ari umunsi mukuru? Kwanza je gusigurira abandi bakenyezi nibaza yuko abantu bakora kurikirana no televiziyo barazi yo DJ FANNY yavuye. Ndakeneye kubona abakenyezi duseruka turi benshi mu bisata byose situ nkaje bandabiye ko karorero ariyo navuye aho ngeze umva kubisigura kumwe afise indoto nk'iyiwanje atoreka kuyikora ngo kwararaba nje gutanga amatemanyage y'ubuzima bw'iwanje umva rero nibaza ari benshi kugira bakura amaboko mu muzi dukore ntihagire witinya ufise passion y'ikintu keneye gukora gikore. Nyumve kwa ngo ndumukenyezi razi yuko kera baratuvuga cyane abadije b'abakobwa gashume ngo urukura akora umwuga wa mengo Wokwidandaza mugorana ko byavuye iboneka ko atari ivyo. Rero n'abandi bafise iyo passion yo kuzaba DJ yo kuzaba presenter yo kuzokumva ati twokora iki bazi ari benshi.
impanuro h'abakenyezi imwe canke zibiri kubijanye no musi mukuru wa w'Imars bawuhimbaza kutariko ugasanga umukenyezi kubera abonye ko ari w'Imars aciye areka ibikorwa byose ngo nibikora umugabo canke agataha amasaha ashakiye DJ Fan ku ruhande rw'iwawe impanuro imwe canke zibiri mu ncamake wabwira umukenyezi kugira ngo agwanire izina ry'iwawe umukenyezi abushitse wamubwira iki yo kwitwara gute muri no musi mukuru wa w'Imars mbo aho cimengo ni kibazo kindenge ko je sinduba kamenye ngo n'umugabo ngo vyogenda gute mugabo ko nakuze ndabibona muhira ko nakuze ndabona mu bavyeyi banje yuko mu gihe uzi yuko uje novuga ububatse mu barundi kazi uko ndabona kuri mama n'abantu bubaha abashinganahe babo umva niho sha witwaza ngo kubera ngo ari w'Imars ngo ukora ibitokoreka ngo ngo tiro w'Imars ya bandanye umwubaha nkuko ibanga imeze kandi nkuko indero n'imico by'ikirundi bidusabwa kubikora umva rero ntawo ca areka imico ngo y'abarundi kazi ngo ufata nayo mugabo nguva ngo uyu munsi ngo je nkeneye kugira ibi nibi kubera ngo no ugendera ku mustaro sanzwe gukora tububahe tubakunde ahubwo mbere ni bwo bafise agakado yaza ko umuntu yakugiza umukenyezi umva ko uba ukomeye cyane nimba ufise agakado kakamuhereza kavuga ati mushinga nawe ndagushimiye tugushimire cyane umunsi mukuru mwiza sawa bazina bakwitwa nde Mahoro Joyce ubu munsi mukuru wa w'Imars wawakiriye gute neza ni kihe kintu special uza gukora utawukora mu mindi misi isanzwe kuko no musi uza kwibukaho donc baharaniye agateka k'umukenyezi ni kihe kintu uza gukora utawukora mu kugaragaza umunezero wawe ni ku enjoy icambere na mbere tukiya nyine yani kuvuga kwiha amahoro muri byose mu byo uri kurakora muri uyu munsi yego nukuvuga no musi harasha batakubishijura haraza gutokombera nuko uraryoherwa rwose yego tugushimire cyane tukubaze nawe kubaze nawe bakwitwa nde Gitangaza Abia Bright nawe umunsi mukuru wawe nawe wahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi nawe utaraba umukenyezi yego waryohewe cyane ni kihe kintu uza gukora utahora ukora kubera no musi wumvise ari umunsi mukuru yego uza gukora iki do special ndaza gutamba ndabatambire ba mama kubera no musi wa kubera umunsi mukuru kuri uno munsi tuje nyene kwikora n'abandi duhanahana ama idées comme les femmes ico bategereza kwiteza imbere tugushimire cyane ku mazina yawe bakwitwa nde Happy irindi ry'ikirundi Munezero Happy umunsi mukuru wa w'Imars wawakiriye gute nawakiriye neza kandi ndanezerewe ni kihe kintu special uza gukora utahora ukora kubera umunsi mukuru wawe umunsi mukuru wa w'Imars ikintu nza gukora no gutamba cyane uraza gutamba cyane ego uraryoherwa uratangura mu kanya turabona oya ntabwo ndatangura niho tukinjira ubu ngubu byifashe gute wateguye kuza kuhimbaza gute mbega uri muri baba duvuga ati ndaza gutahira aho nshakiye umufasha wanje ari muhira byose arabibona canke byose wasize bitunganije bimeze gute en fait umufasha wanje uyu munsi arawuzi ni umunsi w'abadamu nyene no kwidagadura mugabo nyene ndazi responsabilité iri wanje en fait ndaza gutaha kare kubera nyene ntungane n'ivyo muhira tugushimire cyane sawa mazina bakwitwa nde ku mazina yanje nitwa Nkunzimana Devote ego sanzura umukenyezi ndumwigeme uri umwigeme mugana umunsi mukuru w'abakenyezi nawe urakuraba kubera n'umunsi mukuru wahariwe igitsina gore no kuvuga umukobwa canke umumama nawe nyene n'umunsi mukuru wiwe egome none no munsi mukuru ku ruhande rwawe wakira gute ningiki ukora utahora ukora kubera wari umunsi mukuru umunsi mukuru ndawakira neza
icyo nkora ntahora nkora nuko mba mfise umwidegemvyo mu munezero nshaka kugaragaza imbere y'abandi bantu. Ego. Uravuga ko ufise umunezero ushaka kugaragaza ari naco gituma uno munsi wasohokeye ngaha kandi biraboneka umunezero urawufise. Ikintu ushaka kubaza none mu minsi isanzwe atari uno munsi mukuru wa w'Imars yindi minsi mikuru nta munezero ufise cyangwa uno munsi ucuboneka vyirushirije? Mu yindi minsi umunezero mba ndawufise ariko uyu munsi wa w'Imars naho hari akandi kantu kiyongerako n'abandi bose bashobora guca babona. Birumvikana tugushimire cyane. Ku mazina yawe kwitwa nde? Nitwa Niyokwizera Dionezia. Niyokwizera Dionezia. Yes. Ndabona wambaye umwambaro w'abakenyezi igitenge wakubise kuraberewe cyane. Wasoke muri World Debut kangu himbaza umunsi mukuru wa w'Imars, umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. Kuri no munsi mukuru ni keke ndo special ugira utahura ukora mu kuhimbaza. Cyane gose byanyoheye kubera umunsi wa mbere nasohotse yabaye rya mbere nambaye n'umwambaro w'abanyene w'abakenyezi byanyoheye cyane gose. Ku ruhande rw'iwawe urambwiye ko waryohewe cyane. w'Imars ni umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, umunsi mukuru w'agateka k'abakenyezi. Ku ruhande rw'iwawe uri kurabira uno munsi n'indi minsi mikuru yaho yari hahora, uno munsi kuri wowe ni special kubera n'umunsi mukuru ariho twaronka novuga ubwigenge niko numva no byita. Uri kurabira wewe mu aho usanze ubaye ubona agateka kiwawe gakingirwa canke no munsi mukuru ntacu uvuze n'ubundi biba bisanzwe? Oya, agateka kiwanje karakingiwe cyane gose naho ndi. Ego. Urakoze cyane. Ku mazina yawe kwitwa nde? Je nitwa Musatirizi w'iterambere. Musatirizi w'iterambere niko kazina kawe cyangwa ufite andi mazina ko nakubuye? Andi mazina yita Chris. Ibi bintu ndiko ndabona ni biki? Kana kadonshi y'umushere wanje mu kwimufuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi. Warabiravye uravuga ati vraiment mukenyezi wanje kugira ngo w'Imars aryoherwe ntegeza kumushaga kado kishugwe ririmwe n'amahera. Ntegeza kumushigikira na makado keza. Arabizi canke naga surprise wateguye kumutegurira? Ndamutegurira aga surprise. Urabizi ko yasohoke muri World Beach canke waza kuronda? Vana abaje mugenzi bacamba ati turi kuri World Beach. Wese nyabonyaruka buke umuvumbore. Hangiye kumuvumbura. Ahubwo ni mumerekeze nje kumuvumbura. Sawa reka tubwerekeze umugwemwe. Sawa. Ndakwari ruja mateka. Ndakwari nibitesa. Ndagusavye vraiment wihangane basi. Ararize oya mugiye hesha. Wiyumva gute? Nimva neza. Uzi umugabo agukunda? Umusazi. Gwose ukumukunda gusa n'umusazi. Nakaye kajambo mubwira mu kumushimira ku bikorwa bidasanzwe agukoreye. Ubandi bakenyezi bose nabonye ngaha niteka ridasanzwe ateye. Yahangayitsa kurondera yaguhizimira byose arayimara arondera wewe. Vraiment yakunda cyane nakaye kajambo. Ndamushimiye kuko igoro yakoze. Imana sibose no sinzi. Imana muhezagire imukomeze. Umuhe kuramba kandi agumane uwo mutima
Ego, murakoze. Tugushimiye cyane nawe wabyumvisemo gute gutegura surprise numva njyewe sana urumva navyiyumviriye ndabona ati uno musi ni Louis Mars n'umunsi mukuru w'abakenyezi reka ngira kigoro vraiment ndamure ko ndamukunda ndamure ko ndamushigikiye ego vraiment numva njyewe sana tugushimire cyane sawa bakuzi ba Roy TV mwakoze kudukurikirana mwabonye ngene umunsi mukuru wa Louis Mars wagenze byari byishimo bidasanzwe abakenyezi bose bari banezerewe kukaba nkako bategezwa kunezerwa kuko kera nta gateka bari bafise ariko uno munsi bari bafise agateka byasabye igihe kirekire kugira ngo bakaronke hari habishwe kugira ngo uno munsi mukuru mpuzamakungu uboneke w'agateka k'abakenyezi rero bose bari bafise umunezero udasanzwe aho kera umukenyezi yarakora ibikorwa byinshi ariko ngo nta gashahara yaronka ariko uno munsi umukenyezi arakora nta gikorwa na kimwe atemerewe gukora mu bikorwa byose umukenyezi araseruka rero bafise umunezero udasanzwe nk'uko mwabyiboneye baryohewe cyane nta n'umwe yarashavuye bose bari baryohewe basohotse ngaha muri World Beach baberewe bambaye neza hafi bose bambaye ibitenge nk'uko mwagiye murabibona rero numva ndabipfuza umunsi mukuru mwiza ubabere umunsi mukuru wo kuba abakenyezi bawushitse namwe mwakoze kudukurikirana abataragira subscribe mubandanye mukakana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.